kugira twongereze umwimbu n'ubutunzi mu kurima neza mu gukoresha ishwagara. Chuti na bagenzi muriko murakurikirana insamirizi turabahaye ikaze mwese muri kino kiganiro kigiye kuba yagira kubijanye no kuryohora isi hamwe n'ubuhinga bwiza bwo kurima kijambere buzofasha barimyi kongereza umwimbu mwirima ry'agatasi no mu gukingira isi yanyu. Dutere neza kugira twongereze umwimbu n'ubutunzi mu kurima neza. Nimwakurikirana ibiganiro vyose muzoronka ubumenyi bwinshi n'amahigwe menshi yo gutsindira udushimwe dutandukanye. Uyu munsi rero muriko mukurikirana ikiganiro kigira kane kivuga kubijanye n'akamaro kibagara gusasira kugira ngo habe akarusho mwihindagurika ry'ibihe. Icivugo ca kino gihe ni tubungabunga isi dutere neza kugira ngo twongereze umwimbu n'ubutunzi. Hano muri studio turi kumwe n'abatumire baza kutuyagira kubijanye n'akamaro kibagara gusasira kugira ngo habe akarusho mwihindagurika ry'ibihe. Reka rero tubahe akanya batwidondore imbere yo kwinjira mu idonido rya kino kiganiro. Reka duhere ku mutumire ari mu buryo bwanje amanza twidondore. Murakoze cyane. Jewe nitwa Habimana Richard. Nkaba nkorera muri Tubura. Nkaba nkorera mu gisata cigerageza. Nkabasanzwe ari jewe ndongoye imigambi yigerageza muri ico gisata. Murakoze. Egome cyane tubashimira twongera twakira ubundi mutumire ari mu bubamfu kugira ngo nawe ashobore kwidondora. Murakoze, je nitwa Ngendakumana Jean Berkimas, nkaba ndumuhanuzi mu buyobozi bujejwe inyigisho guhimiriza no kugira ubushakashatsi bujanye n'iterambere. Egome murumvise rero abatumire dufise hano muri studio. Reka rero ikibazo ca mbere tugitumbereze ku mutumire wacu yavuye mu bushikiranganje mbega nibihe bikoresho tutegura kugira ngo tugire ibagara mbega hoho nake kamaro uko kubitegura hakiri kare. Ibikoresho nkenerwa mwibagara bivanye n'ibiterwa, umurimyi arategekanya isuka ntoyi bakunze kwita mu Kirundi agafuni, hanyuma nk'igihe yarimye ibiterwa by'ibiharage barembera aritegekanya ibirembezo. Hama hariho ibindi biterwa bisaba ifumbire mvaruganda y'inyongera inyuma yo gutera, aha twovuga nk'ibigori, ibiraya, aho nyene arategekanya iyo fumbire yo kuvyongera, kuko iyo fumbire akamaro ifise nuko ibiterwa biraheza bikaronka ivyunyunyu mu gihe bikwiriye. Kukijanye naho no kubitegekanya ku mwanya ivyo bikoresho bituma umurimyi adacererwa ku gikorwa kimwe kimwe, kuko dufashe nk'akarorero nk'ibiharage vy'ibirembegwa mu gihe vyarengeranye no kuvuga ategerezwa kurondera ibirembezo mu gihe bitaratangura kubirondera, ko bimaze kurandaranda birondera aho biduga umuco ntiwinjira, no kuvuga ntibiheza ngo bitange umwimbu. Hama kw'ivyo biterwa navyo bisaba ifumbire y'inyongera, no kuvuga naho nyene iyo fumbire itabonetse ku gihe ubuzima bw'igiterwa burasubira inyuma, hama bigatuma adaheza ngo aronke umwimbu ushimishije mwimbu. Murakoze cyane. Reka tugaruke ku mutumire wacu nawe yavuye muri Tubura. Mbega ni gute bakora ibagara hoho babikora ryari? Murakoze cyane kuri ico kibazo mumbajije. Mu bisanzwe ibagara rikogwa igihe cyose bikenewe, kuko twobanza gusigura ibagara icarico. Ibagara nugukura ivyatsi bibi vyose biri mu murima kugira ngo bireke gucuranwa ivyunyunyu n'ibiterwa wateye. Nk'akarorero ku bigori turashobora gukora ibagara inyuma y'indwi zibiri canke zitatu dukoze itera. Ku biharagi naho turashobora gukora ibagara bishobotse rirekejwe n'imenera inyuma y'indwi zibiri canke zitatu dukoze itera, ni kuvuga hagati y'imisi 15 n'imisi 20. Hama ku giterwa c'ibiraya turashobora gukora ibagara menera rya mbere guhera ku ndwi ya gatatu ni ku ndwi ya kane habaye itera, hanyuma tukakora ifurira ku ndwi igira kabiri inyuma y'ibagara menera.
kandi ico twobamenyesha ku giterwa c'ibiraya turongera ko umwavu mvaruganda twita fomibagara yego iyo nayo twoyishirako mu gihe cifurira inyuma y'indwi zibiri habaye ibagara menera bisigura inyuma y'indwi zitanu canke zitandatu habaye itera kugira rero ibagara rigende neza nuko imirongo yitera iba yatewe ikikamitsi no kuvuga iza gutega yankukura kugira ngo ntitware ryavu ryacu ririmwo bwa buryohe amazi agaca nyengetera mu kuzimu hanyuma y'amazi acaza kuvomera ibiterwa bigatuma rero bya biterwa vyacu bimera neza hanyuma umwimbu ukabandanya uba mwiza. Murakoze cyane reka ubu naho duhereze ijambo umutumire wacu yavuye mu bushikiranganje naho tumaze ikibazo mbega nuhe bwoko bw'imyavu muhimiriza gukoresha mwibagara ryaba ry'ibigori canke iry'ibiraya kubijanye n'ifumbire twongerako mwibagara igiterwa c'ibigori mu bisanzwe kibagarwa incuro gatatu n'akarenga no kuvuga incuro ya mbere ni haciye amahinga 3 bateye ivyo bita kumenera hama haciye ayandi mahinga 3 no kuvuga amahinga 6 duca dushirako ifumbire ya mbere yo kubagara ariyo twita ire no kuvuga muri ico gihe duca dukoresha ibiro 18 n'igice ku hegitari imwe urupimo umurimyi yokoresha yopima ku gafuniko k'ifanta abandi bakunze kwita akadondori hanyuma ifurira naryo rikurikira ibigori bitanguye guheka duca tushira ku yindi fumbire ingana n'imwe ya mbere no kuvuga ibiro 18 n'igice nyene vya ire dukoresheje kwa rugero nyene kwa gafuniko k'ifanta canka kadondora kubiraya dukoresha ifumbire mvaruganda bita fomi bagara iyo nayo tuyishirako ubwa mbere haciye amahinga baramenera hama haciye amahinga 2 no kuvuga amahinga 6 hageze gufurira duca dushirako fomi bagara ku rugero rw'ibiro 200 ku hegitari imwe no kuvuga umurimyi yopima ku gafuniko k'ifanta canke ka kadondori agashirako bango rimwe kibiraya ku giterwa kimwe egome murakoze cyane hanyuma reka ubunaho ikindi kibazo tugitumbereze ku mutumire wacu yavuye muri tubura mbega gukora ibagara imenera ifurira nirembera mbega bifise akaye kamaro murakoze cyane ico kibazo ni ciza gose kuko ivyo byose mwagiye kudondagura bifise akamaro ntasubirizwa kugira ngo umwimbo wiyongere reka ngende kuri kimwe kumbure ntanga akarorero mu bisanzwe mu gihe habaye ibagara ku gihe umurimyi abariko aragwanya icuranwa ry'ivyunyunyu hagati y'ibiterwa n'ivyatsi bibi kandi si ico gusa abagwanije n'indwara hamwe n'ivyonyi rero iyo umurimyi agize ibagara yongera kuramo n'ivyo vyatsi bibi aba akoze ikintu ciza cyane mbere tuvyita ibagara menera kandi bikaza guca biza gufasha bimwe naheza kuvuga aho hejuru imenera riratuma isi yoroha bigatuma akayaga n'amazi binyengetera mu isi vyoroshe bigatuma rero ca giterwa giheza kigakura neza kubera imizi iraheze gaca yonka vya vyunyunyu neza cane ifurira naryo rituma imizi hamwe n'ivyamira mu kuzimu bironka ikibanza kinini yaco gukuriramo hanyuma bigaca bivyibuha kuko nk'ikubiraya iyo wakoze ifurira ucuronka ibiraya binini hanyuma ku bigori iyo wakoze ifurira biratuma imizi ciba myinshi hanyuma ya mizi igatuma igiterwa kigira inguvu kandi ko kigira inguvu niko kizoheka n'ikigori kininiya bisigura yuko umwimbu uburi kuriyongera reka nze ku giterwa c'ibiharage mwabajije ati none irembera ryo bari rifise akamaro ka rifise akamaro kadasanzwe kubera ko iyo umuntu arembeye bituma ibiharage bironka aho bikurira imihanyu ikaba myinshi ikaronka aho ivyibuhira hanyuma rero twebwe wa mwimbu turondera
tuba tuwurose. Rero mbere tukanahimiriza abarimyi batwumviriza b'abarimyi b'ibiharage yuko bokoresha ibirembezo vyiza, coba kireha na metero 2 canke 2.5. Aho ni igiharage kizoduga hama kikaronka akayaga gakwiye, kikaronka aho gukurira, gutyo umwimbu ukiyongera. Murakoze cyane, ariko naho tugaruke ku mutumire wacu yavuye mu bushikiranganje, mbega gusasira ibitegwa bifise akamara kahe? Ego murakoze cyane. Gusasira ibitegwa birafise akamaro kanini cyane. Ni n'uburyo twovuga ngira akamaro muri kwa kubungabunga no kunagura uburyohe bw'isi ndimo. Icambere gusasira ibitegwa biragwanya inkukura. Ikigira kabiri, isi iragumana kabombera. Ego ya amazi yagenda mu mwuka n'izuba araheza mu gihe amazi ari make, ibitegwa bironka amazi akwiye, hanyuma kandi biratuma haba ubushuhe ku rugero rukwiriye butuma igitegwa kimererwa neza. Ego ikindi novuga ku kamaro ko gusasira ibitegwa no kuvuga ibisasizo biraheza bikabora, hanyuma bikavamo ivyunyunyu biheza bikongereza uburyohe na kakanovera k'isi, hama ibitegwa bigaheza bikamererwa neza. Ikindi rero tutosiga inyuma, hariho igabanuka ry'ibikorwa. Mu gihe umurima wawe usasiye, ibikorwa bimwe bimwe byo kubungabunga umurima birakabanuka. Aha twovuga nko gutorera keshi, kubagara keshi, kuko ntihaheza ngo hajemwo ivyatsi vyinshi. Ikindi twokongera ko gusasira ibitegwa biratuma twatunyabuzima dusanga mu isi duhingura isi, aha twovuga nko dusiba n'ibindi, tumererwa neza tukagwirirana, kubera ibisasizo bitugirira ahantu heza tuba, haba kurinda izuba n'ibindi bijanye n'amazi menshi, ya nkukura yose ituma isi komantara ntiduheze ngo twidegeye. Ego cyane murakoze, ariko ubu naho kandi tugaruke ku mutumire wacu yavuye mwishirahamwe Tubura, mbega isasira rikorwa gute? Mu bisanzwe kugira ngo ukore isasira neza, wobanza kwegeranya ivyo bisasizo. Ego ukabanza ukaraba umurima ugomba gusasira kungena ungana, hama ukaraba ibisasizo vyoshobora kuwukwira. Ni vyiza kubaza kuraba ibitegwa vyihutirwa woshobora gusasira. Ahambere twotanga nk'akarorero kubijanye n'imboga, zaba irengarenga, intore, imyungu, izo ni bimwe mu bitegwa vyihutirwa gusasirwa cyane kugira ngo tubirinde ingwara. Ariko kandi ntitwokwibagira n'ibitegwa njabukamazi, aho twovuga nk'icayi, ikawa, ivyo vyose n'ibitegwa vyihutirwa cyane kugira ngo tubisasire. Hama rero iyo ugomba gusasira, ubanza kurandura ivyatsi biri muri uwo murima, ugaca ukikuza ca gitegwa vya bisasizo. Gutyo rero igitegwa gica cumva kimeze neza, haca haguma hari akabombera, igitegwa gica gikura neza kuko ya mizi iza guca yonka ivyunyunyu neza. Abarimyi bariko batwumviriza bosasira neza ku buryo atakibanza gisigara kigaragara, kugira ngo ibitegwa vyose bishobore kuronka ako kunguko ko gusasira, bakegereza ahashorera imitsi. Reka tugaruke ku mutumire wacu yavuye mu bushikiranganje, mbega nubuhe bwoko bw'ibisasizo twoshobora gukoresha mu gusasira? Ubwoko bw'ibisasizo buri kwishi cyane, nk'ibiharuharo by'ibiharage, by'ubushaza, twovuga nk'ibisigarira by'ibinyantete, ibigori, ingano, umuceri, amashaka n'ibindi. Hanyuma mu bijanye n'ibisigarira, twokwirinda cyane yuko dukoresha ibisigarira by'ibitegwa ahantu dutera igitegwa gisa nico cari kihari. Bisaba yuko duca duhindura igitegwa muri ya ntumbero yo kurinda igwirirana ry'ingwara
aho hantu. Hama ikindi kubijanye n'ibiterwa vyo mu bwoko bw'ibiraya, intore, ipiripiri, n'ibindi biri mu mugumwe, si vyiza ko twokoresha ibisasizo vy'ibisigarira vy'ibiterwa vyo muri uwo mugwi. Hama ibindi dushobora gukoresha ni nka bijya tuba twakuye aho twarimye tukavyanikira neza, hanyuma tukaraba ko atabirimwe imbuto zishobora kumera, ivyo birashobora gusasira. Ikindi turashobora gukoresha ivyatsi dusanga ku misozi nk'ishinge, imikenkekenke, ibihundahunda vy'ibitoki. Turashobora no gukoresha ivyatsi biteye mu matongo ku miserege nk'imbingo, setariya. Turashobora no gukoresha amashami dukokora kuri vya biti bibana n'ibiterwa tuba twarateye. Ego namwe mutumire wo muri Tubura, mbega ikiringo ciza cyo gusasira kiba kimeze gute? Duhimiriza abarimyi mu bisanzwe kubikora iyo ibiterwa vyamaze kumera. Igiterwa kimaze kumera ucu gisasira. Ariko hariho ibindi biterwa tushobora kumereza mu ituta, hanyuma tukabibatura tukaja kubibadika tubitera. Tumaze kubibadika rero turashobora guca tugira ko tubisasira. Aha rero twovuga yuko ibisasizo twobishirangira nk'imu migwi ibiri. Hari ibisasizo biborana n'ingoga, ivyo iyo biboze bica biza kugaruka kuba ifumbire y'ibiterwa. Hakabaho n'ubundi bwoko bw'ibisasizo bibora bitevye. Rero kugira ngo tubungabunge isi hama yamane urugero rwiza rw'uburyohe, twebwe duhimiriza bene gihugu abarimyi gukoresha ubwo bwoko bubiri bw'ibisasizo, kuvuga ubwoko buborana n'ingoga n'ubundi bubora butevye. Ubwo bubora butevye nabwo akamaro kabyo bizotuma yasigumana akabombera, bizotuma vya vyatsi bitamerana n'ingoga mu murima, bizotuma tutaguma duhakorera ibikorwa vyinshi. Reka rero ubu naho twinjiye muri kakanya ko kumviriza agakino. Agakino rero kaba gashimikiye ku kamaro k'ibagara, ko gusasira, kumenera nifurira kugira ngo habe akarusho mwihindagurika ry'ibihe. Tubungabunga isi yacu, dutere neza kugira twongereze umwimbu n'ubutunzi ukurimane. Amahoro Karole. Amahoro cane Kabudesi. Mbega kama nubona muri uwo murima w'ibigori uri gukora ibiki? Mana we Kabudesi, uracanye nyuma y'amajambere kugeza hiye. Ahantu bana ko ndiko ndabagarira ibigori, ubereke gucuranwa ivyunyonyo n'ivyatsi n'imiziro nk'akayaga gakwiye. Mana we Kabudesi. Emwe Karolero, urafise umwanya wo guta? Jemperuka nteye. Subirayo ngiye kuraba ko noro nk'ico notse. Amahoro gaye. Amahoro cane barumwete. Erega jewe nariko ndabagarira ibigori hajya hirya. Numvise ikiganiro cyane. Numva kutamenya kwa Kabudesi, numva sinovyihanganira. Wa muntu, Ego. ubwoko bw'abantu bukagwira. Ego me. Nawe unyumvire. Oya data. Mumbwira ngira weho yokumvira. Kabudesi yawe. Sawa. Uretse no kubagara, hariho no gushirako ire, haheze imisi 40 duteye. Ndetse n'inyuma y'imisi 60 teregereza nivo ku kigori kugira kigira imizi myinshi, hanyuma kivyibuhe kize gitanga umwimbo mwiza. Ni nkuko nuko bigenda. Ego me. Ndabonye igituma umwimbo wanje gumuri mukeyi. Biva kubonebwe bwanje. Yewe gaye Kabudesi, erega si ivyo gusa. Hariho no kugenzura umurima wawe kugira urabe kutafashwe n'ingwara canke kutatewe n'ivyonyi, kugira ubuvuru utaramererwa nabi. Ndanyuzwe. Yego. Atara kandi Yaho. Zomumbwiye ngiye kubishira mu ngiro. Yemwe niwe bishira mu ngiro uzoronka umwimbo mwiza. Akari mu mene ngo kari no mu ntama. Aha mpanuye wewe n'abariko baratwumviriza, niba bakurikirana imirima yabo bazoronka imyimbo myiza. Tubungabunga isi yacu, Tuyibungabunge neza kugira twongereze umwimbu n'ubutunzi ukurimane. Inyuma y'aka gakino twumvirize abarimyi twashoboye kuganira. Barashima cyane utwunguko bakuye mu nyigisho baronkejwe n'umugambi wa Tubura, bakavuga ko uwo mugambi wabagiriye akamaro kadasanzwe. Je nitwa Nduwimana Suzana, mba ku mutumba wa Nyarunazi, sanzwe ndumurimyi
mfashwa na Tubura mu bijanye n'inyigisho z'uburimyi. Ninjiye muri Tubura 2015. Ibiterwa twebwe dusanzwe turatera ibigori, ibiharage, turarimana n'imyumbati, ibijumbu. Byo nivyo bisanzwe bidufasha, na cane Tubura baratwereka ingene turima ibiterwa vy'ibigori hamwe n'ibiharage. Kubagara ni vyiza cane kuko bituma tugwanya ingwara hamwe n'ivyonyi mu mirima yacu, kandi bituma n'umwimbu uca wiyongera. Mu gihe tugomba gufurira canke kumenera turakoresha isuka. Hanyuma mu bijanye no gukurikirana umurima, turakurikirana umurima mu bijanye n'ibagara, hanyuma tukagenzura umurima tukaraba yuko atavyonyi canke imirima iriko iratera imbere, imirima igenda neza. Hanyuma kandi turakurikirana nko ku mirima y'ibiharage vy'ibirembegwa, tukabirembera kugira ngo ibiharage ntibiryame hasi ngo bifatwe n'ingwara canke biribwe n'ivyonyi. Rero turarembera, hanyuma tukaza turaraba yuko imirima iriko iragenda neza, atavyonyi biratera imirima, kandi yuko atavyatsi bibi biriyo. Mugihe dusanze hari ivyatsi bibi turabirandura tukabita kure. Totahaza turayikoresha ku murima w'ibigori mu gihe bimaze imisi 40 tubiteye. Hanyuma turakurikirana umurima tukagira ibagara menera rya mbere. Ku biharage turabikora hagati y'indwi 2 n'indwi 3 habaye itera. Hama tugakoresha isuka n'iminwe. Ivyo tubikora ni mu misi 10 hagati y'indwi 2 na 3 habaye itera. Tuca tugenda tukamenera dukoresheje isuka. Hanyuma haraba ayandi mabagara, ayo akoreshwa intoki, ayo akogwa igihe cyose bikenewe. Ni kuvuga yuko ayo tuyakora mu gihe tutembereye mu mirima tugasanga hariyo ivyatsi bibi, duca tubirandura tukabikurayo tukabita kure. Hanyuma kandi turakurikirana imirima yacu y'ibigori, turamenera naho nyene dukoresheje isuka ntoyi. Hanyuma nyuma y'imisi 40 tugaca tugenda tugafumbira, tugaca dufurira neza. Hanyuma igihe cyose twama turiko turaraba yuko iyo mirima yacu iriko iratera imbere, dutembera mu mirima tukaraba yuko atavyonyi biratera mu mirima, tukaraba yuko vya birembezo twashinga bikimeze neza, hama turabikurikirana kugera bikera. Tubungabunge isi yacu, tuyibungabunge neza kugira twongeze umwimbu. Nkuko twababwiye mu ntango ya kino kiganiro, muraronka rero amahirwe yo gutsindira uburusho butandukanye. Hamagara ku nimero itariha ya Tubura kuri 31 ubusa 9 31 ubusa 9. Aha ni kubakoresha umuhora wa Econet canke Limitel kugira ngo mushobore gutanga inyishu nziza kuri kino kibazo gikurikira. Kiravuga kiti tanga kamaro kamwe kuri ibi bikorwa bikurikira: kubagara no gusasira. Turabasavye rero muduhamagare ku minsi y'akazi kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu, kuva isaha 2 gushika isaha 6:30, eka no kuva isaha 8 gushika isaha 11:30, kugira ngo mushobore kwishura kuri iki kibazo c'iki kiganiro. Tuzosozera kwakira inyishu z'ibibazo vya bino biganiro igenekerezo rya 13 ukwezi kw'icenda umwaka w'2024. Dusare n'abari ku musozo wa kino kiganiro. Ikirero cyari kiganiro kigira 4 cyariko kirabayagira kubijanye n'ibagara, gusasira, imenera, ifurira be n'irembera. Reka rero kano kanya duhe abatumire bacu kugira ngo bashobore kuvunira akagohe abarimyi ndetse n'abandi bariko baratwumviriza. Reka dutangurire ku mutumire wacu yavuye muri Tubura. Murakoze cyane gose. Jewe akagohe novunira abarimyi bariko baratwumviriza ni yuko botangura guhera uyu munsi bacumviriza kino kiganiro. Yego. Batangure gusasira ibitego kugira ngo bakingira isi zabo kandi bongereze n'uburyohe bw'isi.
bongere bakoresha ibisasizo vy'ivyatsi canke vy'ibiterwa ibisigarira vy'ibiterwa biboneka hafi yaho bari kugira ngo baronke ibisasizo vyamaho kandi banirinde kubisesagura ko twamaze kuvuga yuko biragoye kuboneka. Ico tworangiriza ko ni yuko twobahimiriza gutera ivyatsi ku mikobeko kuvuga kuri uyu mutasuro nyene tugiye kwinjiramwo bibateragira ivyatsi kugira ngo bazoronke ivyo bisasizo bikwiye no kuvuga bateye ivyatsi vyinshi bazoca baronka ibisasizo bashobora gukoresha mu mirima yabo. Murakoze cyane. Ego cyane reka n'umutumire wacu nawe yavuye mu bushikiranganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi nawe agire akagohe avuniye abarimyi. Ego murakoze cyane. Twebwe akagohe tuvunira abarimyi nuko mu kurondera ibisasizo bokoresha ibiri hafi mbere bibaye ngombwa ibivuye mu matongo bigakora muri ayo matongo nyene kugira dusubirize ivyunyunyu biba byari bivuye aho kubijana handi. Hama ikindi nuko bokwirinda kugenda guca ivyatsi ku mitumba ihanamye kugira baze gusasira ibiterwa kuko baca bugururira inkukura iheza ikonona imirima. Reka dushimire abatumire bacu, dushimirira mwebwe mwese mwariko murakurikirana kino kiganiro mwatunganirijwe nishira hamwe tubura. Cyari kiganiro rero kibigisha ubuhinga bwiza bwo kurima tubungabunga n'isi. Tubungabunga isi yacu dutere neza kugira twongeze umwimbu n'ubutunzi mu kurima neza.